bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kubayagira ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye vyaranguwe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye mu misi iheze. Muri vyinshi tuza kubayagira muri kino kiganiro harimwo ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme ryitiriwe igikombe c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ryasozerewe mu ntara ya Makamba. Akaba ari n'ubwa mbere iryo higanwa ritunganywa mu gihugu cacu c'u Burundi. Turongeye kubaha ikaze. Mu gihe kw'igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 ariho abanyeshure bazorangiza uburuhuko kugira ngo batangure umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi 2021 ushiru w'ibihumbi 2022, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Ndayishimiye abicishije mw'ishira hamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika gishinze iterambere Opedade Burundi yaratanguje icese igikorwa cyo gutanga ibikoresho vy'ishure ku bana bavuka mu miryango ifise amikoro make bo muri zone Mubuga iri mu ntara ya Gitega. Aho hakaba hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 2 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021. Mwijambo yashikirije nyenicubahiro Ndayishimiye yamenyesheje ko ico gikorwa gitanguriye mu ntara ya Gitega kizobandanya mu zindi ntara 8 arizo Mwaro, intara ya Bujumbura, Karusi, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Rumonge na Meri ya Bujumbura. Abanyeshure bagera ku bihumbi 4386 akaba aribo bazoronswa iyo mfashanyo. Yamenyesheje ko ishirahamwe Opedade Burundi rishigikira umugambi wa leta y'u Burundi wo kwigisha ku buntu abana mu kuronsa ibikoresho vya nkenegwa abanyeshure bava mu miryango ifise amikoro make kugira ngo nabo bagire uburenganzira bwo kwiga amashure co kimwe n'abandi. Akaba yaciye atera kamo abavyeyi ngo barungike abana ku ishure atibagiye abigeme. Iyi zone ya Mubuga twatanguriye ko yatowe kuko ari imwe mu mazone avugwa ko afise abavyeyi benshi bafise uburyo buke na cane cane hagwiriwemwo imiryango y'abasangwa gutaka. Twagomba rero dusabe dushimitse abavyeyi babo bana ko borungika abana babo ku mashure kugira ngo bige hama baze babere akarorero abandi bana. Tuboneyeho akaryo ko gutera kamo abavyeyi bose ko atanumwe yo kwirengagiza kurungika umwana ku ishure. Ntihagire umwana n'umwe akwije imyaka isabwa yo kuja ku ishure azosigara inyuma kw'igenekerezo rya 13 Nyakanga. Turahimirije kandi urwaruka rw'abigeme ko nabwo nyene rutosigara inyuma mu kwitaba kamo ko kuja ku ishure. Tukivuga ivy'umwaka mushasha w'ishure, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje icese umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushiru w'ibihumbi 2022 kw'ishure mpuzamakungu ry'ishirahamwe Marifu ry'Abaturikiya. Aho hakaba hari kw'igenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021. Nk'uko rero vyashikirijwe n'urongoye iryo shure, ishure mpuzamakungu ry'ishirahamwe Marifu ryatanguye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2018
rikaba ritanga ubumenyi ku bana no kugwaruka bo mu mashure matoyi n'ayisumbuye kugeza mu mwaka w'icumi, ngo benshi muri bo rero akaba ari abarundi. Kubwa nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ngo ivyo biratanga umwizero mu gihe igihugu ca Kurikira gisanzwe kizwi ko kiri mu bihugu bitanga inyigisho z'akanovera ku isi yose. Twumvise ko ishure mpuzamakungu ry'ishirahamwe misi rya Kurikira ritanga ubumenyi ku bana bakiri bato no kugwaruka ruva mu bihugu bitandukanye, mugabo ahanini rukaba rugizwe n'abarundi. Ivyo bitanga umwizero mu gihe igihugu ca Kurikira gisanzwe kizi ko kiri mu bihugu bitanga ubumenyi bw'akanovera ku isi yose. Ico gikorwa ciza kikaba ari kimwe mu bifasha mu gutsimbataza imigenderanire no gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kurikira. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira abana b'u Burundi kugira ngo bagire amagara meza hama bashobore kwiga neza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye arongoye umugwi munini uri mu mushikiranganji w'indero n'uwujejwe uburimyi barishikiye mu gihugu ca Benin kugira ngo barahura ubwenge buzofasha mu guteza imbere umugambi wo gufungurira abana ku mashure, akaba asanzwe ari nawe muhetsi w'uwo mugambi. Kw'igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka w'2021 niho hashigwa ahabona ivyavuye muri urwo rugendo shure. Mu gihe umugambi wo kugaburira abana mu mashure udashika ku mashure yose ari mu ntara zose z'igihugu kubera uburyo buke, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asaba bene gihugu kuwushigikira. Imirima y'ishure nayo isanzwe isahiriza mu bifungurwa yitabweho kugira ngo uwo mugambi urushirizeho gutsimbatara. Twarabonye ko kandi ko abavyeyi n'abanyeshure nabo nyene umugambi bawugize uwabo biciye mu gufasha mu gutegura ivyo abana bafungura ku mashure canke mu guterera ibifungurwa bakuye mu mwimbu wabo. Ikindi cadukoze ku mutima n'umugenzo mwiza eka no mu Burundi warigeze kuba wijukiwe wo gukomeza imirima y'ishure, maze ivyo bimbuye bikaza navyo nyene bisahiriza uburyo butangwa na pamu. Erega abarundi baramaze bati hakimuhana kazi imvura ihise. Tukaba tuboneyeho akaryo ko gutera akamo ubushikiranganji bujejwe amashure gusubira guhimiriza abayobozi bijukire gushiraho no gutsimbataza imirima y'ishure. Tureteye akamo rero mwese mubishoboye, umwe wese ahageza guterera agacumu k'ubumwe canke kongereza uburyo yahora aterera kugira ngo mu misi iri imbere dushobore kwagura uwo mugambi gushikire abana bose bashoboka na kare nta mwana n'ikinono. Nk'umuvyeyi icifuzo cacu nuko abana bose boshobora gufungurirwa ku mashure. Kugira ngo ashobore gushigikira urwaruka rwagiye hamwe kugira ngo rwiteze imbere ruheze ruterere mu iterambere ry'igihugu, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje icese ibikorwa vy'ishirahamwe bene ntare, aho hakaba hari kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka w'2021. Ibirori vyo gutanguza icese ivyo bikorwa vyatangujwe no kugendera ibiro iryo shirahamwe riranguriramwo imirimo mu gisagara ca Bujumbura.
nk'uko rero yavyiboneye nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, ubwo rwaruka rurangura imirimo itandukanye nko kubarira impuzu, gucapa n'ibindi. Ari muri urwo rugendo, Mama Burundi yarishikiye aho amashirahamwe y'urundi rwaruka nka Mofavu Burundi na Let Company asanzwe arangurira ibikorwa kugira ngo nabo nyene abashigikire. Usanzwe arongoye ishirahamwe Bene Ntare akaba ari n'umwigeme wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mwijambo yashikirije yaragarutse kuvyo barangura n'intumbero bihaye gushikako. Ishirahamwe Bene Ntare ni ishirahamwe ryavutse mu ntumbero yo gukundisha igihugu, ugwaruka, gutsimbataza ubumwe no guhimiriza ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu. Rigizwe n'ugwaruka ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu ruri mu moko yose y'abarundi. Kubera byabonetse ko hari ugwaruka rutaciye mu ishuri ariko rukaba rufise ingabirano zitandukanye, ishirahamwe Bene Ntare ntiryabakumiriye ahubwo ryarabiyegereje kugira ngo ribafashe gushira ahabona izo mpano zabo mu kurangura imyuga itandukanye ifasha mu iterambere ry'igihugu. Ishirahamwe Bene Ntare ryatanguye kurangura imirimo yaryo itariki 1 mu Kakaro mu mwaka wa 2020, ubu rikaba rigizwe n'ugwaruka rugera 500. Rigendera ku civugo kivuga giti: gwaruka tuje hamwe twese twubaka igihugu cacu. Ugwaruka ruri mu ishirahamwe Bene Ntare nk'uko twebamenyesheje, turangura ibikorwa bitandukanye bijanye no gushariza mu mazu canke ibibanza biberamwo imanza, ivyo bita decoration mu rurimi rw'igifaransa. Dufise ubuhinga bwo gutegura neza imfungurwa, guhingura ibikoresho bitandukanye, gushona impuzu, kurata imico n'akaranga k'igihugu, gutunganya imanza n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ivyo byose tukaba tubikora kugira twereke ugwaruka ko kwiteza imbere bidasaba umutahe munini, mugabo gukoresha amaboko n'ubwenge Imana yaduhaye. Muri kino gihe iryo shirahamwe irangurira imirimo yaryo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Gitega, ariko rikaba rifise umugambi wo kwagura ibikorwa rirangura kugira ngo bishike mu ntara zose z'igihugu. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe mwijambo ryiwe yarakeje ubwo rwaruka ku bikorwa vyiza vy'iteka rukora, akaba yaciye abaha n'impanuro zizobafasha kubandanya baje imbere. Muze murangurana umwete n'ubwira ibikorwa mwishinze, mwisunze indero nziza mwahawe n'abavyeyi. Mwirinde ibyoza bibasamaza bibajana mu buhumbu n'izindi ngeso mbi nk'uko bishobora kubatesha intumbero mwihaye. Muze mugendere akaranga k'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo ibikorwa muzorangura bize bifashe mu guha izina ryiza mu Burundi ndetse no mu makungu. Ibikorwa murangurira mu ishirahamwe Bene Ntare bize bibugururire yindi miryango, mutere imbere, muze mufashe n'urundi rwaruka rubonere ko akarorero keza ko kwiyungunganya no guterera mu iterambere rusange. Natwe nk'abavyeyi kandi nk'ababitangiye imbere ntituzohengeshanya kubafata mu mugongo uko dushoboye. Uwo munsi wo gutanguza icese ibikorwa kabaye akaryo keza kwishirahamwe Bene Ntare ko kwerekana intambwe bagezeko.
Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ntiyitaho gusa ineza y'abana n'ugwaruka, ariko aritwararitse n'abakenyezi na cane cane abagize ibibazo nk'ivyo kugwara ingwara yo mu kigo, aho mbere usanga binubwa n'abatari bake harimwo n'abo bubakanye. Ni nayo mpamvu mu rwego rw'ishirahamwe asanzwe arongoye Fondation Bonne Action Umugiraneza, Mama Burundi yatanguje ibikorwa vyo kwagura inyubakwa abakenyezi bagwaye ingwara yo mu kigo basanzwe bavurirwamwo yitiriwe Centre Urumuri iri ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 niho muhari w'abakenyera rugamba wo mu mugambwe CNDD-FDD wari waramutse wishikira kuri ico kigo Urumuri kugira ngo wirabire aho ibikorwa bigeze. Abakenyera rugamba bari barongowe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, bakaba mbere bari baje bitwaje agakemanyi kagizwe n'imfungurwa n'ibindi bikoresho vyo mu gikoni, hamwe rero n'amafaranga arenga miliyoni 50 yo gufasha mu gikorwa cyo kwagura ikigo Urumuri. Ivyo rero abakenyera rugamba ngo babikoze mu ntumbero yo gushigikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku bikorwa vyiza arangura. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarakengurutse ako gakemanyi. Iyo ndwara rero benshi bayigwaye barikumira, abo bubakanye bakabahura, mu kibano bakabahura. Byadukoze ko rero ku mutima nk'umuvyeyi w'u Burundi ko abantu bose bategerezwa kubaho neza kandi bafise amagara meza. Nayo ntumbero dusubiriye kwibukanya igituma iyo ndwara ibaho. Abakenyezi benshi ntibitura abaganga iyo bafise imbani. Abana bakiri bato bagashurashura bakavyara hataragera imibiri yabo itarakomera. Tubahamagarira rero kwitura abaganga kugira ngo bakurikirane imbanyi zanyu. Abana nabo bihangane bagire indero runtu. Abavyeyi nabo bagarukane vya biganiro vya kera vy'ahaziko, baganirize abana babo, bababwire ingaruka mbi zikomoka ku busambanyi. Imana ihezagire amaboko y'abagumyabanga, Imana ihezagire amaboko y'abarundi. Abarundi bagize umutima w'impuhwe, uwo mutwaro w'abakenyezi bawugira uwabo, n'abagumyabanga badasigaye inyuma. No munsi mwavyiboneye. Muri ivyo bikorwa vy'impuhwe vyo gushigikira abagwaye n'abatishoboye asanzwe arangura biciye mu rwego rw'ishirahamwe Bonne Action Umugiraneza, Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu basanzwe banatazira Mama Mugiraneza yaratanze imfashanyo y'amabati ku miryango igera ku 154 ifise amikoro make yo mu ntara ya Gitega, aho hakaba hari kwigenekerezo rya 6 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021. Ico gikorwa nyene c'impuhwe cararanguwe n'abana ba Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, aho batanze amabati ku miryango 11 ifise amikoro make yo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ivyo ngo bakaba babikoze mu ntumbero yo kwifatanya n'urundi rwaruka mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gushigikirana. Mubizi no musi n'umunsi mukuru wo gushigikirana, rero nka twebwe urwaruka twashimye ko tutosigara inyuma, niyo mpamvu twaje gushigikira abarundi bene wacu bo ngaha mu Rutegama batishoboye, kandi twaje twitwajije amabati 25 kunzu kugira nabo bashobore kuzoryama bafite amahoro batikanga ngo imvura iragwa.
munsi wa gatandatu igenekerezo rya 14 Myandagaro ku kibuga cy'umupira citiriwe Nkurunziza Peace Park Complex kiri Gisenyi mu ntara ya Makamba niho nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme ryitiriwe igikombe cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Iryo higanwa n'ubwa mbere ryari ritunganijwe mu Burundi, rikaba ryatunganijwe mu rwego rw'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika ryishinze iterambere. Ryari rifise icivugo kivuga giti twese hamwe duteze imbere urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme. Ninye n'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bwiwe yatanguje icese urukino rwa nyuma rwasozera iryo higanwa rukaba rwahuje umugwi Fofira wo mu ntara ya Ngozi na PVP wo muri zone Buyenzi iri muri meri ya Bujumbura. Akaba uteye arateye umupira umufasoni umutambukanyi mukuru w'igihugu atanguze icese ugo rukino. Abanyamakamba rero hamwe n'abandi bene gihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu bari basidukanye n'iyonka kugira ngo birabire ugo rukino, rukaba mbere rwari rwatewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inkino Ezekiel Nibigira hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi PVP wo mu Buyenzi ukaba watsinze ibitsindo 3-2 vy'umugwi Fofira. PVP ahereje Joela kwa mugenzi wa kini nyuma akaba ariko barahererekanya ajyaye wapi abakinyi ba Fofira n'umupira ariko abakinyi ba PVP ariko baregereza gukingira urwo rwa igitsinda cyambere cy'umugwi wa Fofira abakinyi ba PVP tenzana oho ariko igitsinda Claude uno nimero 9 PVP akaba subiye gutsinda ikizogira kabiri Igirimana Nicole. Umugwi PVP Buyenzi ukaba wacironka uburenganzira bwo kwitaba ayandi mahiganwa y'umupira w'amaguru azobera mu gihugu ca Kenya. Ugo rukino rurangiye umukinyi w'umwigeme yarushije abandi mu gukina neza akaba yararonkejwe agashimwe k'ibihumbi 100. Umugwi nawo waronse ikibanza ca 4 muri iryo higanwa wahawe amafaranga agera ku miliyoni. Umugwi wabaye uwa gatatu waronse umiliyoni n'ibihumbi 500, waronse ikibanza ca kabiri ukaba waronkejwe miliyoni 2. Umugwi nawo watsindiye igikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ukaba wowo waronkejwe igikombe hamwe n'amafaranga agera ku miliyoni 2,500. Tubamenyeshe ko imbere yuko aja gutanguza urukino rwasozereye ihiganwa ryitiriwe igikombe cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye ihinguriro ry'amazi Eagle Minor Water rikorera muri komine Makamba rikaba rifise ubushobozi bwo guhingura amacupa agera ku bihumbi 3 ku isaha, rikaba ryegukira umukenguza amateka Reverien Ndikuriyo. Ahandi yagendeye ni radio Eagle Sport FM hamwe rero n'inyubakwa y'akarorero iri kwirubakwa ikabizobamwe ibiro vya buramatari n'ibindi bisata bitandukanye bikorera mu ntara ya Makamba. Aho nyene mu ntara ya Makamba ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka w'2021 nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu iraganiriye n'abakenyezi b'imboneza kubijanye no kwiteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza hamwe no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Ico kiganiro kikaba cari mu rukurikirane rw'ibindi biganiro bitunganywa mu rwego rw'ishirahamwe Opedade Burundi mu ntumbero yo kwitaho abakenyezi ingo n'imiryango. Muri iyo ntumbero nyene yo kwitaho amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka w'2021
Mama Burundi yaratanguje icese isekeza ryo gutanga urucanco rw'ingwara y'igitigu iri mu bwoko bwa hepatite B ku bakenyezi bibungenze kugira ngo bakingire abavyeyi hamwe n'ibibondo. Iryo sekeza ryamaze imisi 3 rikaba ryatanguriye mu kigo INSP kiri muri meri ya Bujumbura, hakaba hari no ku munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'igitigu hepatite B. Mwijambo yashikirije umushikiranganje Tade Ndikumana ajejwe amagara y'abantu yamenyesheje ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ibice 5 vya bene gihugu bafise umugera w'igitigu kiri mu bwoko bwa hepatite B, nayo ibice bigera kuri 10 bakaba bafise umugera w'igitigu kiri mu bwoko bwa hepatite C. Nubwo rero bimeze uko, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu rugamba rwo kugwanya ingwara y'igitigu. Yaciye asaba bene gihugu kwitabira iryo sekeza ryo kwipimisha no kwicandagisha abana bakivuka nabo nyene ngo bakingigwe mu ntumbero kugwanya igurirana ry'iyo ngwara. Duhimirize rero abene gihugu turongoye mu gukurikiza ingingo zikurikira: kwipimisha imigera y'indwara z'igitigu kugira umuntu wese amenye uko amagara yiwe ameze, na cane cane abakenyezi bibungenze. Abasanzwe baranduye basabwe kwegera abaganga kugira bafashanye mu mpanuro bijanye n'imiti hamwe n'incanco ku bana bakivuka. Abagabo nabo basabwe gushigikira abakenyezi babo bibungenze mu kugwanya iyo ndwara, gushira ingufu hamwe kugira ngo uburyo bukenewe mu gupima, gukinga no kuvura indwara ziterwa n'imigera y'igitigu buboneke. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka kandi ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu wahimbajwe ku igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 mu ntara ya Cankuzo ku civugo igwirirana ry'abantu rirafise ingaruka mbi ku magara y'abantu, duhitemwe ikibereye tuvyare ku rugero. Kubw'ikibazo c'igwirirana ry'abantu kibandanya cibonekeza mu Burundi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abubakanye kuganira ikibazo kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo bafatire hamwe ingingo ibereye ku neza y'umuryango n'igihugu. Urugo ni babiri. Dusavye abagabo ko boshigikira abagore babo mu bijanye n'umugambi w'irondoka bijanye n'amagara meza. Ikibazo cyo gutandukanya imbyaro mu kiganira mu rugo kandi mukagifatira ingingo hamwe atawigize sindayibazwa ku neza y'umuryango n'igihugu. Biramaze kwibonekeza ko hariho abavyeyi basaba imbanyi bakiri mu kiriri. Twosaba umukenyezi ahejeje kwibaruka kandi avyifuza ko yotaronkejwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Inyuma y'ivyo birori, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashikirije imfashanyo y'ibikoresho vyo kwa muganga biciye amafaranga miliyoni 450 vyatanzwe n'ishirahamwe FINWAP riraba ivyigwirirana ry'abantu ku isi hamwe na ABUBEF ryitaho ineza y'ingo n'imiryango. Imbere yuko ava mu ntara ya Cankuzo, Mama Burundi yaragendeye irerero ry'imfuvyi ryitiriwe Notre Dame de Lourdes riri ku musozi Muremera muri komine Kiganda. Akaba yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa bizofasha mu kugaburira abana b'imfuvyi barerewe muri ico kigo. Ubwira no bwitonzi ivyo bikuranga
ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.